Imana ishimwe cyane bwoko bw'Imana. Turagira ngo muri kano kanya dusangire ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Uyu munsi dushitse mu gitabo c'ivyahishuriwe Yohana, turashitse mu gihimba c'indwi. Ubuheze twasangiye amajambo y'Imana avuga ngo Yesu amena ibimatanije igitabo ndwi. Uyu munsi turagira ngo turabire hamwe ibice bibiri biri muri iki gihimba c'indwi. Igice ca mbere kiratubwira ngo ivya bamwe 144 badomwe kw'ikimenyetso. Igice kigira kabiri kiratubwira ngo Yohana abona abacunguwe bari mw'ijuru. Imana ishimwe cane. Haleluya. Ibi bice bibiri biragira ngo bidusobanurire amajambo akomeye cane. Iki gice ca mbere kivuga Abisirayeli. Abisirayeli bazova mu miryango 12 y'Abisirayeli. Igice ca kabiri kiza kutubwira amahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose, nawe urimwo na jewe ndimwo, abizera bose bari mu bihugu bindi byose byo munsi y'isi ku mugabane w'isi, nabo bazokwisangamwo nimba barateguye ingeso zabo, nimba bariteguye. Ibi bice bibiri byose rero, kaze bene data tusangire ano majambo y'ubugingo. None rero twamaze gusenga Imana, uyu mwanya reka tubandanirize kumva ubutumwa bwiza. Mwene data ndakuraritse kugira ngo utege amatwi wumvirize, usobanurirwe mpwemu yera, abane nawe muri ubu busobanuro tugiye gusobanurirwa ibikomeye n'ibihambaye byo muri mpwemu yera. Haleluya. Igitabo c'ivyahishuriwe Yohana igihimba c'indwi, turasoma duhere ku murongo wa mbere, hanyuma turasoma tugeze ku murongo w'17, maze noneho tuza guca rero tugaruka gusobanurirwa ijambo rimwe rimwe kurindi. Kaze rero tubanze dufate igikorwa cyo gusomera hamwe ijambo ry'Imana. Umurongo wa mbere uravuga ngo, hanyuma y'ivyo mbona abamarayika 4 bahagaze ku mfuruka 4 z'isi, bafashe imiyaga 4 yo kw'isi, kugira ngo ntihagire umuyaga uhuha kw'isi canke ku kiyaga canke ku giti cose. Kandi mbona umumarayika wundi aduga ava iburasirazuba, afise ikidamesho c'Imana nzima, asemerera n'ijwi rirenga, abarira b'abamarayika 4 babohewe konona isi, bahawe konona isi n'ikiyaga, ati ntimugire ico mugira isi canke ikiyaga canke ibiti tutaradoma ikimenyetso mu ruhanga rw'abagurano b'Imana yacu. Numva igitigiri c'abadomwe kw'ikimenyetso ngo ni 144,000 abadomwe kw'ikimenyetso bo mu miryango yose y'Abisirayeli. Abo mu muryango wa Yuda bakidomweko ni 12,000. Abo mu muryango wa Reyubeni ni 12,000. Abo mu muryango wa Gadi ni 12,000. Abo mu muryango wa Asheri ni 12,000. Abo mu muryango wa Nafutali ni 12,000. Abo mu muryango wa Manasi ni 12,000. Abo mu muryango wa Simeyoni ni 12,000. Abo mu muryango wa Lewi ni 12,000. Abo mu muryango wa Isakari ni 12,000. Abo mu muryango wa Zebuloni ni 12,000. Abo mu muryango wa Yosefu ni 12,000. Abo mu muryango wa Benyamini badomwe kw'ikimenyetso ni 12,000. Hanyuma y'ivyo mbona ishengero ryinshi atawoshobora kuriharura, bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose, bahagaze imbere y'iyo ntebe n'imbere y'umwagazi w'intama, bambaye imvune zera, bari n'amashami y'ibigazi mu minwe, basemerera n'ijwi rirenga bati, agakiza n'ak'Imana yacu ivyagiye kuri iya ntebe,
ivyagiye kuri irya ntebe n'akumwagazi w'intama. Abamarayika bose bari bahagaze bakikije ino ntebe, bakikije na ba bakuru na vya binyabugingo, bikubita hasi bubamye imbere y'intebe basenga Imana bati umugisha no guhimbazwa n'ubwenge n'ishimwe n'icubahiro n'ububasha n'ubushobozi n'ivy'Imana yacu ibihe bitazoshira. Amen. Umwe muri ba bakuru arambaza ataba bambaye imvune zera ni bande kandi bavuye hehe? Ndamwishura nti mugenzi ni wewe wobimenya. Arambwira ataba n'abavuye muri wa mubabaro mwinshi kandi bamesuye imvune zabo bazezesha amaraso ye wa mwagazi. Nico gituma baba imbere y'intebe y'Imana bakayikorera mu rusengero rwayo ku murango no mw'ijoro. Kandi vyagiye kuri irya ntebe izosanza ihema ryayo hejuru yabo. Ntibazoba bakigira inzara ukundi, kandi ntibazoba bakigira inyota ukundi, kandi izuba ntirizobarasira, ntirizobarabika canke indugumba yose, kuko wa mwagazi ari hagati ahahanganye n'iyo ntebe azobaragira kandi azobashora ku masoko y'amazi y'ubugingo. Kandi Imana izohanagura amosozi yose ku maso yabo. Imana ishimwe cane bene data, Imana ihabwa icubahiro. Haleluya, haleluya, haleluya. Nivyo gushimira Imana kubona tugirwa ubuntu tugahabwa aya majambo. Kandi ndagira ngo mwene data wongeye gushima Imana, kuko aya mahirwe si bose barimwo barayahabwa, gusomerwa canke gusobanurirwa canke gusangira amajambo y'igitabo c'ivyahishuriwe Yohana. Ubu ni ubuntu bugerekeranye n'ubundi. Mwene data, uyu mwanya ntukubere umwanya w'impfagusa, ukubere umwanya wo gutega amatwi, ukubere umwanya wo kuzwa mpwemu yera, ukubere umwanya wo kugira ngo wongere gusobanurirwa amabanga, maze uhe umutima wawe Imana, kuko mpwemu yera agira ngo agusobanurire ibikomeye n'ibihambaye. Haleluya, haleluya. Nkuko twagiye tubibona mu vyete vyandikiwe amashengero ndwi, nguri n'ugutwi niyumva ico mpwemu abwira amashengero. Uwuzuye mpwemu yera niyongere gusobanurirwa, uwahawe ubwenge niyongere gutahura. Imana ishimwe cane. Haleluya. Hano tugira ngo dusobanurirwe igice ca mbere kivuga ngo ivyabamwe 144 badomwe ku ikimenyetso. Imbere yuko dusoma, imbere yuko dushikira ivyabo 144, Yohana atangura asobanura ivyo yabonye. Umurongo wa mbere watubwiye ngo hanyuma y'ivyo mbona abamarayika 4 bahagaze ku mfuruka 4 z'isi, bafashe imiyaga 4 yo kw'isi, kugira ngo ntihagire umuyaga uhuha kw'isi canke ku kiyaga canke ku giti cose. Imana ihabwa icubahiro cane. Aba bamarayika 4 ngo bari bahagaze ngo ku mfuruka 4 z'isi, ngo bari bafashe imiyaga 4 yo kw'isi. Aba bamarayika bahora bagavye, bari mu mfuruka 4 z'isi. Umwe ari burasirazuba, uwundi ari burengerazuba, uwundi ari mu buseruko, mu bumanuko, uwundi ari mu burengero. Bose mwe wese arafashe, bose uko ari 4 bafashe imiyaga, kugira ngo ntihagire ikintu na kimwe kiza kuhungabanya isi. Ndagira ngo babwire yuko ibi byose mubona, izi zanyamugigima mubona, ibi nibisanzwe. Ibi mubona, izi ngwara z'ibyorezo murabibona mukagira ubwoba, mugahinda agashitsi, ariko ibi byose ni ibintu bitoya, nama evenema nama catastrophe asanzwe, nibiteye ubwoba ariko bisanzwe. Murabona yongezanya nyuma ziyigimye, abantu benshi barapfa, abandi bakabura ivyabo, no kuvuga abandi bagahunga, canke ingwara z'ibyorezo zikaduka,
abantu bagapfa abandi bakagira ubwoba. Turibuka ya pandemi iherutse kwaduka mu isi ya cacorezo ca coronavirusi. Ariko bijya byose hano ndagira ngo mbabwire ngo Yohana yumva abo bamarayika babwiwa ngo ntihagire ico mugira isi, ngo ntihagire ngo mbona abamarayika bane bahagaze ku mfuruka zine z'isi bafashe imiyaga ine yo ku isi kugira ngo ntihagire umuyaga uhuha ku isi canke ku giti canke ku giti cose. Hanyuma rero Yohana agize atya abona umumarayika aduze avuye iburasirazuba afise ikidomesho c'Imana nzima asemerera n'ijwi rirenga abarira abamarayika bane bahawe konona isi n'ikiyaga ati ntimugire ico mugira isi canke ikiyaga canke ibiti tutaradoma ikimenyetso mu ruhanga rw'abagurano b'Imana yacu. Haleluya! Ibi byose mubona biko biraba muca musobanurirwa yuko akataraza kari mu nyuma. Nibamara kurangiza uyu mumarayika, niyamara kurangiza kudoma, niyamara gushiraho ikimenyetso c'abagurano c'abana b'Imana c'abiteguriye gusanganira Mesiya mu kirere aho inzamba y'akabanga igiye kuvugira, abo bantu nibamara kurangiza kudomwa ko ikimenyetso, niho barya abamarayika bane bazoca barekugwa. Hanyuma rero baze guteza rero le catastrophe, bahetse gutera ibyago, baze guteza imiyaga n'ibivumbuzi, baze guteza ivyo bitara umuyaga canke ibidukikije byose bitangure guhungabana, hatangure kuza ibikomeye. Abantu bazogira batya baze babona imisozi irirengamwo nkuko twabibonye ejo bundi mu gihimba ca gatandatu, aho twabonye yuko ngo ijuru ririzinga nk'ikigara nk'ikirago nk'igitabo. Hanyuma rero ibizinga byo mu kiyaga bikurwa ahantu havyo, izuba ririrabura risa nubwo ririrabura nk'ubwoya bw'igunira bwirabura, izuba ririrabura nk'ubwoya, hanyuma ukwezi guhinduka amaraso. Ivyo byose twarabibonye, ivyo nibizogenda byaduka igihe bajya bagurano b'Imana bazoba barangije kudomwa kw'ikimenyetso. Mwene data, aba bantu bazodomwa kw'ikimenyetso, reka tubanze tubumve abaribo. Aba bantu rero bazodomwa kw'ikimenyetso bari mu buryo bubiri. Ubu buryo bwa mbere, umugwi wa mbere n'umugwi w'Abisirayeli, n'umugwi w'Abisirayeli, abo bazobanza kudomwa kw'ikimenyetso. Hanyuma hace rero hazamurwa ishengero. Iri shengero naryo turaza kurivugako. Haleluya! Iri shengero turaza kurivugako. Imbere yuko tuvuga kuri iryo shengero, reka tubanze tuvuge kuri uyu mugwi wa mbere w'Abisirayeli. Imana ishimwe cyane. Imana nzima ntiyigeze yibagira Abisirayeli. Imana ntiyigeze yibagira Abisirayeli, kuko ndagira ngo mbabwire nivyo n'intumwa Paulo yavuze. Yarabivuze mu Baroma igihimba c'11 yuko Imana izorangiza gutoranya abo mw'ishengero bavuye mu mahanga yose no mu moko yose no mu bihugu byose, abo kera bitwa abanyamahanga canke abapagani, bamwe bahindukiriye Yesu bakaza bakizera, maze bakaza mu ishengero, ishengero rikuzura. Ico gihe ibitigiri byabo banyamahanga nivyamara kuzura, Paulo yaravuze ngo Imana izocigarukana agakiza mu Bisirayeli. Reka dusome ayo majambo ari mu Baroma igihimba ni ca 11. Haleluya! Abaroma igihimba ni ca 11, umurongo n'uwa 25. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Abaroma 11 umurongo wa 25
bene data si ngomba ko mutamenya iri banga, mwoye kwiyita abanyabwenge n'iryuko habaye gukomantaza imitima y'Abisirayeli, ariko si bose, gushitsa aho igitigiri gikwiye c'abanyamahanga kizokwinjirira mw'ishengero. Nivyaba bityo Abisirayeli bose bazokizwa, nk'uko handitswe ngo, Isiyoni hazova umurokozi, azokura abo muri Yakobo ukutubaha Imana. Imana ishimwe cane. Hano Pawulo aravuze ngo iri banga abantu benshi ntibarimenye, ariko Pawulo arariserura aravuga ngo n'iryuko Abisirayeli bakomantajwe imitima, ariko si bose. Imana ishimwe cane, si bose, kuko Imana yarategekanije kuzorobanuramwo 144,000 mu Bisirayeli. Ibi ni Pawulo ariko arabivuga ngo si bose, ngo ariko si bose, gushitsaho igitigiri gikwiye c'abanyamahanga kizokwinjirira mw'ishengero. Iki gitigiri c'abanyamahanga gikwiye, mwene data, iki gitigiri c'abanyamahanga ntawuzi yuko cakwiye canke yuko kigiye gukwira. Mbega mwene data, nicakwira utarajamwo, nicakwira utariyumvamwo, utarisangamwo, mbega bizogenda gute? Iki gitigiri c'abanyamahanga ni ishengero rya Kristo ryaguzwe amaraso, ni ishengero rya Kristo ryabemeye guca bugufi bakoga muri rwa ruzi muri ya maraso y'umwagazi w'intama w'Imana. Hanyuma rero iki gitigiri Imana niyamara kubona cuzuye, izoca igarukana agakiza igasubize mu Bisirayeli. Ako gakiza Imana izogarukana mu Bisirayeli, izogenda kuronderamwo abantu 144,000 byaramaze kwandikwa, byaramaze gushirwa ku rutonde. Imana izoca igenda ishakemwo abo bantu. Hano mu majambo turiko turasoma mu Byahishuriwe Yohana igihimba c'indwi umurongo wa 4 ngo haravuga ngo numva igitigiri c'abadomwe kw'ikimenyetso ngo ni 144,000 abadomwe kw'ikimenyetso bo mu miryango yose y'Abisirayeli. Haleluya! Hano biratomowe, biravuzwe neza kw'abo bantu bazoturuka mu miryango 12 yose y'Abisirayeli. Imana ishimwe cyane. Haleluya! Muri iyi miryango 12 yose y'Abisirayeli turabona yuko hariho umuryango umwe wakuwemwo, ariko bakawusubiriza uyundi. Umuryango wa Dani nta urimwo, ariko bawusubirije uwitwa Manase. Uyu Manase n'umwana avuka kuri Yosefu, Yosefu yabyaye abana babiri, umwe amwita Efurayimu, uwundi amwita Manase. Uyu rero Manase niwe yagarutse gusubirira mu kibanza c'umuryango witwa Dani. Umuryango witwa Dani. Muri iki gitigiri twasomye ano majambo ntabwo Dani arimwo, uhereye ku murongo wa 5 kugeza ku murongo w'8 harimwo amazina y'imiryango yose y'Abisirayeli, ariko havuyemo Dani. Havuyemo Dani, ariko Dani yasubiriwe n'uwitwa Manase. Kugira ngo igitigiri bikunde gikwire, Imana izokomeza isezerano ryayo irisohoze, kuko iri sezerano ry'Imana yararisezeranye, irisezeranira Aburahamu. Yarabwiye Aburahamu, iramubwira ngo unamura amaso witegereze urabe hejuru mw'ijuru, urabe inyenyeri, ngo kurya inyenyeri zingana, ngo niko n'urubyaro rwawe ruzongana, ngo nka kujya k'umusenyi wo kw'isesero ry'ikiyaga. Ni ukuvuga ngo urubyaro rwa Aburahamu ruciyemwo imigwi ibiri. Umugwi wa mbere ni umugwi w'inyenyeri, umugwi wa kabiri ni umugwi w'umusenyi wo ku kiyaga. Umusenyi wo ku kiyaga ni babandi n'ubu bashaje n'ubu bagwana, bakigwana bagwanisha amacumu n'amahiri n'ibipanga
n'inkota n'ibicira umuriro na za nikiriyere n'ibindi byose, n'ubu bakomeje kurwana. Ni babandi bakihagaze mu madini, ni babandi bakigwanira amadini, ni babandi bakibandanya kurwana. Abo ni wa musenyi. Ariko noneho hakaba umugwi w'inyenyeri. Uwo mugwi w'inyenyeri Daniyeli arabahishurirwa, aravuga ngo bazokwama baka akanyenyeri, abashikanye benshi ku bugororotsi, abashikanye benshi bugakiza, abagize ubwenge, abirinze ibyaha, abakomeje kunesha, bagakomeza isezerano ry'Imana, bagakomeza isezerano ry'Imana, isezerano Imana yahaye Aburahamu na Isaka na Yakobo. Abo bagiye kuzokwakaka nk'inyenyeri mu bwami bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Nibo baba rero tubona barobanuwe bakurwa mu isi kugira ngo batabagwe. Haleluya. Rero aba Imana ishimwe cyane. Aba rero nibo batoranijwe, nibo bagiye gutoranywa, canke baza baratoranijwe. Iryo nibanga ry'Imana. Ariko wowe nanje ndagira nkubwire ko ibi by'ibihumbi 144 ntabwo birimo birakuraba iyi saha, ariko hari ikintu kikuraba. Wewe utari umwisirayeli, wewe utavuka mu Bayuda, wewe utavuka muri Yakobo, wewe utavuka hariya muri Aburahamu, mu mubiri, mu rwego rw'umubiri, mu rwego rw'umubiri n'amaraso, ndagira nkubwire ijambo rikuraba. Ijambo rikuraba riri ku gice kigira kabiri tugiye kwinjiramwo. Yohana abona abacunguwe bari mu ijuru. Aba n'abacunguwe. Imana ishimwe cyane. Igituma bita abacunguwe ni kubera ko ntibigeze bakurikiza amaraso y'ibimazi, ntibigeze bigo baracungurwa n'ibimazi na bya bindi bantu bari bigo baratangishwa byo kugira ngo tanga ikimazi, ngo tanga incungu, ngo nuzane ibi kugira ngo tukuvure, nuzane ibi kugira ngo wongere kubabarirwa ibyaha. Abo n'abacunguwe n'amaraso y'umwagazi w'intama. Kuko hariho abarimo barashaka kwicungura, barimo barakurikiza amategeko n'amabwirizwa ya yandi ya Mose, ariko abo bakagombye kuba muri wa mugwi wa mbere w'Abisirayeli, muri wa mugwi w'ibihumbi 142. Kuko aba nabo mu isezerano rya kera badomwe ku ikimenyetso, canke ni bamwe bagikurikiza amategeko y'isezerano rya kera badomwe ku ikimenyetso, ni bamwe baturuka muri Yakobo. Ariko noneho wewe witege gucungurwa atabiguzi, atabikorwa byo kuvuga ngo wewe ngo wacunguwe hakurikijwe imirimo. Imana ntizoraba imirimo, kuko ntawe cungurwa kubw'imirimo. Kuko hamwe ho babigenza uko, nuko byoca bigaragara yuko urya muntu yacunguwe n'imirimo yohava yigamba ati ijuru narishikanywemwo ari uko nakoze biriya, nararushije abandi. Ibyo siko Imana ibiraba. Hariho amadini ashimira abantu kuko batanze amahera menshi, bakabasoma, bakabakomera amashi, bakabahimbaza. Abo rero ni nkaho biba bigaragaye yuko bashikanywe mu ijuru ari kubera batanze amahera menshi, bashikanywe mu ijuru ari kubera bakoze ibikorwa byinshi. Barinze kubakomera amashi mu idini, barinze kubashimira mu idini, barabahagurutsa bati ni mubashimire, bakabicarika ku ntebe z'icubahiro, bakabashira imbere, bakabahimbaza. Bataba nibo ishengero rihagazeko, bataba nibo nkingi z'ishengero. Abo ni kuko baba ariko barabashimira kubw'ibikorwa bakoze. Ariko mu ijuru siko bimeze. Ishengero rya Kristo ntirizocungurwa n'ibikorwa byabo ubwabo, rizocungurwa nka kurya ca gisuma wa mwambuzi yihanira aho nyene bagira bamwice, kukanyuma yakatiwe agira apfe, atagisubira inyuma kugira icoza gukiza. Uko niko n'ishengero rya Kristo rizotabagwa. Imana ihabwa icubahiro cyane. Nico gituma bisobanurwa ngo gucungurwa no kuvuga ngo watabawe atacu utanze, watabawe utishe intama, utishe inka, utarinze gusabwa amahera, watabawe utiriwe uratanga inzu canke urugo canke umwana wawe, utiriwe agira ikindi usabwa, wacunguwe ku buntu. Imana ishimwe cyane. Rero uyu mugwi wa kabiri uravuga ngo hanyuma y'ivyo mbona ishengero ryinshi atawoshobora kuriharura, bo mu mahanga yose,
n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose, bahagaze imbere y'iyo ntebe n'imbere y'umwagazi w'intama, bambaye imvune zera, bari n'amashami y'ibigazi mu minwe. Imana ishimwe cyane. baba bacunguwe bavuye hirya no hino munsi y'izuba, bacunguwe bavuye hirya no hino mu miryango no mu bihugu no mu turere dutandukanye two munsi y'izuba, ngo bari bahagaze imbere y'iyo ntebe bafise imvune zera, bambaye imvune zera, ngo bari n'amashami y'ibigazi mu minwe. Haleluya! ahantu mwene data nitwahagera tuzokwama turirimba dufise amashami y'ibigazi tutazira, kandi ngo twambaye imvune zera. Izi mvune zera nazo ziradusobanurira ijambo rikomeye cyane risobanurwa ngo imirimo myiza, ibikorwa byiza. Imvune zera bisobanurwa ngo ibikorwa byiza. Ibi bikorwa n'ibyo umuntu azokwambara, si ukuvuga yuko aribyo bizogucungura, mugabo bya bikorwa wagenda ukora uzosanga ariyo biri bikurindiriye. Hanyuma rero uce tangura kwambara, wambare ibikorwa byiza, wambare abantu wafashije, abantu wagiriye neza, abantu wasengeye, abantu wabwiye ubutumwa, abantu wazanye kugakiza, uko nyene abo wabwiye abantu, abo wabwiye ubutumwa, abo wahaye inyigisho zikabubaka, abo bantu uzosanga ariyo bari. Daniyeli yarabihishuriwe, arabwiwe ngo abashikanye benshi ku bugororotsi ngo bazokwama bakaka ngo nkizuba. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Izi nizo mvune zera nziza zitanduye zikayangana bari bambaye. Haleluya! Umurongo w'icumi uravuga ngo basemerera n'ijwi rirenga batagakiza n'akimana yacu ibyagiye kuri irya ntebe n'akumwagazi w'intama. Yesu ashimwe cyane. Imana izohimbazwa, umwagazi w'intama himbazwe, bazoshima, tuzoshima. Mwene data, heri isaha gushima, heri isaha. Yesu yaravuze ngo hahiriwe unyizera atarinze kumbona, ngo harahiriwe abizera batarinze kubona. Mwene data, shima Imana, urahiriwe wewe wizeye utararinda kubona. Rero hano bazoshima batazire. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Haleluya! Oh, haleluya! Murongo wa 11, abamarayika bose bari bahagaze bakikije ino ntebe, bakikije n'ababakuru na bya binyabugingo, bikubita hasi bubamye imbere y'intebe basenga Imana. Haleluya! Mwijuru barasenga, none hano mwisi hoho bicuriki. Nimuze dusenge kuko turakeneye umutabazi, turakeneye umurengezi, turakeneye umucunguzi, turakeneye kuturokora. Yesu yaravuze ngo nimwabona ibyo byose bishitse ngo muze murangamize, muraramike imitwe, murabe hejuru mwijuru, kuko gucungurwa kwanyu kuzoba kugira ngo gushike. Nimwitegure bwoko bw'Imana, nimwitegure gucungurwa no gutabagwa. Nimuze dusenge, kandi dusenge ubudasiba. Haleluya! Nimwumva amasengesho mwijuru basenga, barasenze bavuga bati amen. Imana ishimwe cyane. Umugisha icambere, no guhimbazwa ica kabiri, n'ubwenge ica gatatu, n'ishimwe ica kane, n'icubahiro ica gatanu, n'ububasha ica gatandatu, n'ubushobozi byose bigenda ari ndwi. Iyo bariko barahimbaza Imana badondagura ibice, ibintu ndwi bikomeye cyane, ngo n'ivy'Imana yacu ibihe bitazoshira. Amen. Batanguye bavuga ngo amen, basozere bavuga ngo amen. Narababwiye ko amen bisobanura umwami Yesu. Yesu yari yise ngo niwe amen. Iyo uvuze amen mwijuru, Yesu aba yumvise ko umuhamagaye, kuko Yesu niwe amen, niwe yemeza, niwe mucunguzi wawe, niwe mucunguzi wanje. Amen ni jambo rikomeye mwijuru, rirubashwe, kuko iyo harinze havugwa amen bihita bigenda gukogwa, bihita bigenda gushirwa mu ngiro. Mwandi majambo, iyo usenze ukarangiza uvuga uti amen, nukuvuga ngo wizeye uko bijya wasenze bihise bikogwa, bihise bishirwa mu ngiro. Kandi niko biri, kuko Yesu yaravuze ngo nimwasenga ngo ibyo musenga ngo musenge mwizeye ko mubihawe. Haleluya! Hano turabonye yuko mu gutangura batanguye mu kwizera, batanguye bavuga bati amen, birakoretse. Basozera bati byamaze gukoreka. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Umurongo wa 13 turavuze ngo umwe muri ba bakuru arambaza atababa bambaye imvune zera ni bande,
kandi bavuye hehe? Ndamwishura ntimugenzi, ni wewe wobimenya. Arambwira ataba n'abavuye muri wa mubabaro mwinshi, kandi bamesuye imvune zabo, bazezesha amaraso ya wa mwagazi. Nico gituma baba imbere y'intebe y'Imana, bakayikorera mu rusengero rwayo ku murango no mw'ijoro. Kandi byagiye kuri irya ntebe izosanze ihema ryayo hejuru yabo. Imana ishimwe cane. Haleluya. Yohana arabazwa ataba abantu wobuze aho baturutse. Yohana avuga ati biransize ubwenge, ati niwe wobimenya. Umwe muri babakuru aramubwira ati n'abavuye muri wa mubabaro mwinshi, n'abavuye muri ya grande tribulation, n'abavuye muri rya hamwe n'itotezwa rizoba rya nyuma ryo mu gihe c'imperuka, muri bwa butegetsi bw'umwijima, aho isi izoyobowe na Sekibi ari we Antikristo. Muri ico gihe abo ngo n'abavuye muri wa mubabaro, abavuye mu mubabaro. Mwene data nawe uri no munsi ndazi kuri muraca mu mubabaro. Raba ibyo uri kurahitamwo, uri muracamwo ibigeragezo, intambara, amakuba, umuriro ndetse n'ibyago. Ariko mwene data ndagira ngo uremeshe, iyo Uhoraho yaravuze ijambo rikomeye, aravuga ngo niwaca mu nzuzi ntaco zizokugira, niwaca mu mazi amazi ntazokurengera, ngo niwaca mu muriro ngo ntabwo uzosha. Haleluya. Ngo uzovuga utiwe gusa kugira ngo urame. Ivyo uri kuracamwo uyu munsi uri kuravugutirwa kugira ngo urame, kugira ngo nibarangiza uze wihanagura iguya, uvuga uti ashi atashi, ati ndakize, ati ndatabarutse, ati ndogoroye, ati urabeho wasiwe n'agasaga. Ico gihe mwene data uzohita rero wihanagura amarira. Imana ngo Uhoraho azoguhanagura amarira, ngo azoguhanagura amarira, kuko abaciye muri wa mubabaro mwinshi, abaciye mwihamwa n'itotezwa. Hariho abantu benshi barimo barahamwa, barimo baratotezwa, bahorwa ukuri kw'Imana, bahorwa ijambo ry'Imana, bahorwa gusenga, bahorwa gukizwa, bahorwa kwihana. Mwene data nturambigwe kandi ntutege ubwoba. Nabo bariko baragutera ubwoba ntaco bazokugira, kuko mw'ijuru tuzohabwa ivyasezeranywe, kubera yuko twanesheje. Ngo hahirwa unesha, ngo azokwicarana na Yesu ku ntebe yiwe y'ubwami, ngo nkuko Yesu Kristo nawe yanesheje akicarana na Data ku ntebe yiwe y'ubwami. Haleluya. Aho ni Imana izoza ikaguhanagura amarira, ikaguhanagura amosozi, kuko ya mosozi wagendurira, ya marira wagendurira, hari umunsi ugiye kuyatabagwa. Hari umunsi Imana izoza iguhanagura ayo marira, izoza iguhanagura ayo mosozi mwene data. Haleluya. Mu gusozera dusoma hano haratubwira ngo ntibazoba bakigira inzara ukundi, kandi ntibazoba bakigira inyota ukundi, kandi izuba ntirizobarasira, ntirizobarabika canke indugumba yose, kuko wa mwagazi ari hagati ahanganye niyo ntebe azobaragira, kandi azobashora ku masoko y'amazi y'ubugingo. Kandi Imana izohanagura amosozi yose ku maso yabo. Imana ihabwa icubahiro cane. Nanje biranezereye, ndumva afise umunezero kuzohanagurwa amosozi na Data Imana umuremyi w'ijuru n'isi, Imana ya Aburahamu, Imana ya Yakobo, Imana ya Isirayeli, Imana ya Yakobo, Imana y'abizera bose yiteguye kuduhanagura amosozi. Haleluya. Ngo ntibazaba bakigira inzara ukundi. Ya nzara ufise izobirangiye, ya magorwa, bwa bukene na rwa rupfu na za ngwara. Hariho ibimuga bigenda bimugaye, hariho abantu bagenda abakengerewe. Mwibuke Lazaro wa mworo, ingene Imana yamukujije ikamusumbya, ikamurutisha wa mutunzi. Nubwo wa mutunzi yanezerewe mw'isi, ariko amaze gupfa byarahindutse, aja hasi. Ariko umworo Lazaro arazamurwa, ajanwa mu gikiriza ca Aburahamu. Mwene data rero niwizere, niwakire Yesu umwami n'umukiza. Wewe utarakizwa, wewe utarahindukira, wewe utarumva uyu muhamagaro, ngwino tugufashe, tugusengere, wakira agakiza. Wicitwa uyu munsi, Yesu ntagusige, ntuhave usigara, ntuhave wisanga uri wenyene. Ngwino dufatanye gusenga, turasozere no butumwa bwiza. Rero mwene data nahawe
kugira ngo dufatanye rino sengesho, dusengera umuntu wese arimo arakira agakiza, arimo arihana, arimo aravuga ati Yesu nyakira, arimo aravuga ati Yesu ndaje, mbohora, nkiza, ntabara, ndagowe, ndasaba ubutabazi. Haleluya. Dusenga Imana. Mana yo mwijuru wera, ndagushimiye cyane, uri Imana isumba byose, warazanye mwami agakiza, karadushikiriye, karadushikamwo, none reka tukwakire mwami. Ndasengera umwene data arimo arakwakira mwami n'umukiza mu bugingo bwiwe, ndasengera umwene data ongeye gutabagwa no kubohoka, ndamusabye ngo amazina yiwe yandikwe mu gitabo cy'ubugingo Mana, wongere kumweza no kumutunganya no kumugirira neza. Haleluya. Urakoze kubikoze, urakoze Mana. Amaraso ya Yesu aboneke ku muntu wese yumvise ubutumwa bwiza. Mpwemu yera yongere kuza mwami, yongere kuzuriza no kunengesereza umuntu wese mwami, maze abatarahabwa amavuta mpwemu yera bayahabwe, wongere gusesekarizwa, wongere kuzuzwa ubushobozi bwa mpwemu yera. Mu izina rya Yesu urakoze kubikoze, nanje ndabisenze nshima nkenguruka, mu izina ry'uwaducunguye Yesu Kristo umwami wacu. Amen, amen, amen. Yesu abahezagire. Mwari kumwe na mwene so Mbonimpa Abeli, mukomeze guhezagirwa mwese. Haleluya. Amen.